yose y'u Burundi dupakiye essence ariko bo barabandi bapakiye mazutu navyo nzi ariko izo turi kumwe zose ni essence gusa turaje kabisa turaje. Miriwe canke mwaramutse banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino aho tubashikiriza amakuru atandukanye abavugwa muri politike zivugwa mu mutekano ubutungana gateka kazina muntu nandi makuru tuba twagiye turatoza irya nino tukayegeranya maze mukayakurikira mu buryo bw'idonido ntandi nahamwe ushobora kuronka inkuru zigezweho zivugwa cane atari kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV. Mu nkuru tugize iminsi tubashikiriza turiko turabashikiriza amabanga adasanzwe y'ibibera mu butegetsi tukababwira intambara irutavana ko iriko irabera muri ubwo butegetsi kandi ikaba iriko iragwanwa n'abari muri ubwo butegetsi bakikuje Perezida Ndayishimiye. Nimba ari umuperezida atorohewe muri kino gihe ni Perezida Ndayishimiye. Nimba ari umuperezida w'u Burundi yigeze guhura n'ingorane ndetse akagira abansi benshi ni Perezida Ndayishimiye. Ubundi abansi bahora bava mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, abansi bahora bava mu bantu badahuje ubwoko, abansi bahora bava mu mugwi uterekwa ubutegetsi buhari bivanye n'imvo zigiye zitandukanye, yoba imvo za politike, imvo za moko canke se n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuva Perezida Ndayishimiye ashikiriye amabanga y'ukurongora igihugu c'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2020 inyuma y'urupfu giturumbuka rw'uwo yasubiriye Petero Nkurunziza harabaye ibintu bidasanzwe mu Burundi inyuma y'uko hatanguye kuvugwa ko urupfu rwa Nkurunziza rwoba rwaracanishijemwo abagumyabanga, mbere bamwe bakavuga ko urupfu rwa Nkurunziza rwoba rwaratewe na bamwe mu bagumyabanga ndetse harimwo n'umutegetsi akomeye muri kino gihugu c'u Burundi yoba yaravyinyegeje nyuma. Mbere amatohoza yashizwe ahabona na Radio Publique Africaine RPA ijwi ry'abanyagihugu bigashigwa ahabona n'umurongozi w'iyo radio Bob Rugurika yemeje ko abagumyabanga aribo biyiciye Petero Nkurunziza. Mbere bakaba baravuze ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yobazi neza ivy'urupfu rwa Petero Nkurunziza. Inyuma y'ayo makuru haravutse icuka kibi mu butegetsi, mbere bamwe batangura kwinubana no gutinyana bimwe biboneka. Umukuru w'umugambwe muri kino gihe Reveriyano Ndikuriyo batazirakora kubera ivyo yakoze mu gihe yariko arategura ndetse akanashira mu ngiro umugambi wiwe wo kugandagura kaburimbo rero akaba ari uwo yagirije ko akorana n'imihari y'abagwanyi. Reveriyano Ndikuriyo arazwi cane nk'umugabo akunda kuvuga iryo agona, ariko nanone akaba azwi mu kutarya umunwa hageze mu kurwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abadashigikiye ibikorwa vy'umugambwe CNDD FDD. Kuva Reveriyano Ndikuriyo aramukijwe umugambwe CNDD FDD yarasubiriye Ndayishimiye Varisito yaramaze kuba umukuru w'igihugu, kuko Varisito niwe yari umukuru w'umugambwe CNDD FDD. Petero Nkurunziza yari yaragenye abazoja mu bibanza bikomakomeye vy'igihugu, aho Petero Nkurunziza yari yaravuze ko abantu bazoja mu mabanga komakomeye ariwe abagena, mbere akaba ari nawe ngo yoba yarisabiye ko azokwitwa imboneza yamaho. Gutyo rero Perezida Ndayishimiye akaba yaramaze kubona ko igihugu kigiye gutwagwa na Petero Nkurunziza, ariko perezida we akaba ari ngaho nk'igishusho. Gutyo rero ari navyo bamwe n'abandi bafatiraho bavuga ko Evariste Ndayishimiye yobazi inyanduruko ndetse n'ico bacenyegeje inyuma y'urupfu rwa Petero Nkurunziza. Sibyo tugira tugaruke ko tugira tubanze tubibutse kahise ndetse n'ibiriko biraba muri kino gihe vyo bifitaniye iyihe sano. Kuva Perezida Ndayishimiye ashikiriye amabanga yaragwanijwe bimwe biboneka. Hatanguye kumvikana icuka kibi nyuma yaho bamwe mu bagumyabanga batanguye kumva Perezida Ndayishimiye aja ku maradiyo ndetse n'imbonesha kure akavuga ko igihugu capfuye imyaka yose cari gitwawe, aho avuga ko ubutunzi bw'igihugu bwibwe kandi ubutunzi bw'igihugu bukaba buri mu minwe y'akarwi gatoya. Iyo ariko aravuga ko igihugu capfuye mu gihe uwo yasubiriye yiswe intwari akitwa imboneza yamaho, igitangaza akitwa
udasanzwe yakoze ibikora inka mu gihugu c'u Burundi, bamwe mu bagumyabanga cane cane abita ko bari mw'iragi rya Petero Nkurunziza babibona nk'akagaye ndetse n'agasuzuguro kadasanzwe, kuko Perezida Ndayishimiye we aje ngaha akavuga ko igihugu catabanganye, mbere akavuga ko ari igihugu c'abasuma. Gutyo rero iyo ariko aravuga ivyo, benshi mu bagumyabanga biyumva ko ariko aravuga ko Petero Nkurunziza ataco yakoze, mbere ko ari we yishe igihugu. Gutyo rero bikabashavuza cane wa murwi w'abajenerale wahora ufata ingingo, mbere bamwe barongeye n'itunga ridasanzwe ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, bivanye nuko boba barahawe amamiliyoni menshi cane kugira bashigikire ivyico kiringo. Benshi rero babona ko Perezida Ndayishimiye ari umwansi wa CNDD-FDD akomeye, kubera ko kuva ashitse ku butegetsi umugambwe nta jambo ugifise, mbere n'abanywanyi batari bake baragiye barava muri uwo mugambwe bakaja mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. arico catumye haba inama gihutihuti muri CNDD-FDD. Iyo nama ikaba yarigiwemwo ibitari bike. Muri iyo nama harafashwe ingingo ko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, cancane umugambwe seneri umushingamateka Rwasa Agathon, kuko ari wo wari ufise inguvu zidasanzwe zo guhangana na CNDD-FDD, utegerezwa kwakwa inguvu, mbere Agathon Rwasa akigizwa kure muri politike y'u Burundi, kubera ko babona ko CNDD-FDD yatakaje inguvu idashobora guhangana na seneri. Gutyo rero inyuma yaho bivuzwe ko Rwasa yatswe umugambwe kugira CNDD-FDD itazobura amajwi canke se itazabura uko yiba amajwi mu matora yimirije, kubera ko vyaboneka ko abanyagihugu bamaze kurambirwa iyo ntwaro ihari, mbere bakanavuga ko kuba CNDD-FDD imaze imyaka 20 ku butegetsi atahirashikana abarundi, bamwe n'abandi bakabibona nk'umuhero wa CNDD-FDD, kandi ko bibandanije CNDD-FDD ntifata ingingo yo kwikura ko abakeba bakomeye ndetse no guhangana n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, ko CNDD-FDD izokwibagirwa. Ibi vyose abagumyabanga n'ibicocoro vyo muri uyo mugambwe bavyegeka kuri Perezida Ndayishimiye, kuko Petero Nkurunziza akiri mu burongozi bw'igihugu. Umugambwe CNDD-FDD naho wakoresha igikenye, ariko wari umugambwe wubashwe, naho Perezida Nkurunziza atavugira hejuru, ariko iyo ibibazo vyaduka yarashira hamwe n'abagumyabanga ndetse na secret de généraux, no kuvuga abajenerali bazo bagwana muri CNDD-FDD bari mu nyabutatu ifata ingingo mu Burundi. Gutyo bakatorera umuti ibibazo mwibanga, umugambwe ukagumana iteka wahoranye, ndetse n'ubutegetsi ntibuje n'ubutegetsi nibumenyekane ko buri ko burananirwa. Muri kino gihe Perezida Ndayishimiye ico ngashoboye conyene ni ukuvuga amajambo, ariko atangingo afata. Abo bategetsi bo muri CNDD-FDD bagiriza uyo mukuru w'igihugu ko yamaze gusambura umugambwe, kandi ko bitebe bitebuke Perezida Ndayishimiye azobazwa ivyo ari karakora. Inyuma yaho hadutse icuka kibi cuko hanavuzwe ko hagomba gutembagazwa ubutegetsi bwiwe. Uri kwisonga mu gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye akaba ari Generale Alain Guillaume Bunyoni, ndetse n'ubundi murwi w'abajenerale bamwe bakiri no mu butegetsi, ariko vyagizwe akamizwe n'ingoma, kuko Perezida Ndayishimiye yamaze kubona ko abantu bose batamwipfuriza ivyiza, abafashe akabapfunga, igihugu cosigara ari conyene. Nawe ubwiwe yaravyivugiye ati, bagomba gukora amakosa bose ndabakure, maze ibintu bisigarane njenyene, maze igihugu kinanire kurongora. Nzobagumana kandi ntaho nzobashira, tuzojana. Perezida Ndayishimiye arazi neza ko abamugwanya bari mu butegetsi bwiwe, ariko ntashobora kubakomakoma. Ibi navyo bamwe mu bavyihweza babona ko ari ikintu gikomeye cane, kandi ko Perezida Ndayishimiye yoba ari umwe mu bariko barafasha ko igihugu gisambuka. Nimba azi neza abansi b'igihugu, ariko akaba adashobora kubakomakoma mu gihe igihugu kiriko kiraja mu bihe bitoroshe, mu gihe igihugu kiri mu bukene budasanzwe, mu gihe igihugu cabuze ibitoro, mu gihe igihugu kidafise amafaranga mva makungu, no kuvuga amadovize, mu gihe igihugu ata kintu na kimwe biboneka kiriko kiratera imbere mu gisata icarico cose.
benshi babona ko perezida Ndayishimiye nubwo yita bamwe ko ari abansi b'igihugu aribo bariko baronona, nawe ubwiwe ari umwononyi mukuru kuko atangingo yigeze afata ishobora gukiza Uburundi. Hari abansi bakomeye ba perezida Ndayishimiye bariko baramugwaniriza muri ubwo butegetsi. Inyuma yaho Alain Guillaume Bunyoni apfunzwe, ejo twarabahaye inkuru y'ukuntu ibintu nka byose biriko biraba muzubibuye mu Burundi. Alain Guillaume Bunyoni yafisemwo uruhara ndetse n'amasezerano yagiraniye n'uwahoze arongoye igihugu ca Tanzania. Uyo nawe akaba ari we yazibiye igitoro mu Burundi, kandi ko uwo mukenyuro wabashigikiye Bunyoni ubandanya naho apfungiwe mu ibohero. Ibikorwa vye birabandanya, kandi umwanya n'umwanya harashobora kuba ikintu kidasanzwe mu gihugu c'u Burundi. Hari rimwe mu isoko ryacu ryegereye ubutegetsi ryaduhaye amakuru, n'amakuru ateye ubwoba cane, ariko amakuru tudafitiye ivyemezo, ariko ayo makuru twahawe n'iryo soko ryacu turacariko turakora ko amatohoza kugira tumenye koko nimba iryo soko ryacu ryatubwiye byo barukuri canke ko barukwambika ibara ubutegetsi buhari, kugira perezida Ndayishimiye bamugwanye vy'ukuri, kandi ko abanyagihugu bomukura ko amaboko kuko ataco abamariye. Uwo mutegetsi wo muri CNDD-FDD yanditse ubutumwa burebure, n'ubutumwa burimwo amajambo akomeye tugomba tubashikirize nk'uko nawe yabudushikirije, ariko burateye ubwoba. N'amakuru tutaremeza canke tuyahakane kuko nta vyemezo turaronka, ariko ubwo butumwa buvuga buti: Barundi kazi bakunzi b'igihugu c'u Burundi, reka nongere ndabavunire akagohe kuko umugambi CNDD-FDD bateguye uriko urashika ku musozo, igisigaye nuko bawushira mu ngiro. Barundi kazi bakuzi b'u Burundi aho muri hose, mureke kuguma mucecetse, umugambi wazanye CNDD-FDD nta gihe usigaje batawushize mu ngiro. Iyi weekend twaraye tubonye yuko bateguye abo gukoresha uwo mugambi mubi ubishe ku gihugu cacu c'u Burundi. Uyu munsi imbonerakure ibiswi vy'inkona basigaye bafise umunsi wabo wihariye, imbonerakure day. Imbonerakure imiyabaga ya CNDD-FDD ico tubazi ko nuko ari ibinywa amaraso, bakaba ari bo birirwa banyuruza abantu hirya no hino mu gihugu, bamwe imiryango yabo ikabatora ari ibiziga, abandi nabo bakaburirwa irengero. Ivyo twabibonye kuva muri 2008 gushika n'ubu, nta kandi kazi zijejwe atari ukwica no kunyuruza uyo wese atavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Ubutumwa bubandanya buvuga buti: ibintu twaraye tubonye vyatweretse yuko bimwe vyahora bivugwa yuko umukuru wazo Reveriyano Ndikuriyo, yuko ya makuru bavuga yuko ariko azunguruka igihugu cose aha imyitozo ya gisirikare imbonerakure zose zo mu ntara n'amakomine yose agize igihugu c'u Burundi. Iyo myimenyerezo ya gisirikare akaba atakindi igamije atari kuzokwirara mu miryango y'abatutsi, bakabica bagakora ihonyabwoko ry'abatutsi mu Burundi. Uyo ni wo mugambi wa mbere bafise kuva mu mwaka wa 2005 bagishika ku butegetsi, ariko igihe nticari bwagere. Ejo bundi ku wa gatandatu twarabonye amasanamu y'imbonerakure, turabona yuko inyigisho yuko bazihawe n'imyambaro yuko bayihawe, eka n'ibikoresho bazokoresha muri uyo mugambi wabasobuja wabo bazokora wo kwica ubwoko bw'abatutsi mu Burundi, niyo wese atazoba avuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Uyu munsi turafise amakuru kandi yizewe ko imbonerakure zamaze gupangwa hamwe no guhabwa ingo zibamwo abatutsi zose zo mu gihugu, ahantu hose haba umututsi, barafise kandi barindiriye igihe kigere basobuja babo babarungikiye bakore iryo bara, bamare izina mututsi wese ari mu Burundi, ngo ni kubera ngo abatutsi badashigikiye uwo mugambwe uri ku butegetsi.
izo mbonerakure mubona ku masanamu hari abarundi, hakabamwo abanyarwanda basize bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda mu 1994, bamwe bagahungira muri Kongo, abandi bagahungana na bamwe mu Burundi ari nabo bari ku butegetsi mu Burundi. CNDD-FDD bifatikanije hamwe n'interahamwe mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Murabona n'ivyo bakora mu mafoto yuko bisa n'ivyo bakora mu Rwanda, bisa n'ivyo bakora mu Rwanda mu gihe cyo kwitegurira ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda, kuko ababikoze ari nabo babiteguye mu Rwanda. Umugambi waheze usigaje gushirwa mu ngiro wo kwica bagahonya abatutsi mu Burundi nk'uko babigenjeje mu Rwanda mu 1994. Barundi kazi bakunzi b'u Burundi, twirinde yuko ivyo binywa amaraso ibisizimu bamenyereye kubaho banywa amaraso, tuvyiyamirize, tugire ubumwe, umuhutu, umututsi, umutwa, ntihagire umuntu n'umwe adusubiza muri ayo maborogo. Iyo misoresore y'imbonerakure hamwe n'izo nterahamwe tuzitange, ntihagire abazodukurako iryo shano, nyabura abatutsi mwese muri mu Burundi, mureke kwijajara, mwitahisha amajoro mu bimaso iyo leta na rukundo canke amahoro ibakenereye, mutabaye maso biraba nk'uko vyabaye mu 1994 mu Rwanda. Ubu n'ubutumwa buteye ubwoba bwanahanahanywe cane mu migwi ihurikiyemwo CNDD-FDD, cane mu migwi ya WhatsApp. Ubutumwa buriko burahanahanwa cane. Ico bikoze ubu butumwa biboneka ko ntawuzi neza ico uyo yaburungitse ariko agendereye, ariko biboneka ko hari abantu bariko barakwiragiza ubutumwa butandukanye, na twebwe nta vyemezo canke amatoza twakoze kuri ivyo bivugwa n'uyo mugumyabanga yita ko ari umugumyabanga wo muri CNDD-FDD. Nta na kimwe cemeza ko ibi yavuze ari ukuri, ariko nanone nka twebwe ico dukora na makuru yose abagiye avugwa turayegeranya tukayabashikiriza, ariko nyuma yuko turonse amakuru mwene nkaya na twebwe tugakora amatohoza kugira tugende turamenya vy'ukuri amakuru mwene nkaya aba aje mu bihe nk'ibi, cane Burundi buriko buritegurira amatora. Hari abavuga ko ari abagwanya ubutegetsi baburimwo, abandi bati n'abansi b'igihugu bahunze igihugu, abandi bati nabagomba gucanishamwo abarundi. Haravugwa vyinshi cane, ariko natwe byo twabemereye nuko turaje tubandanya kubashikiriza inkuru zose ziba ziriko ziragarukwa ko cane. Banywanyi bacu, aya makuru ntasanzwe kandi n'amakuru ateye ubwoba. Ico bikoze biboneka ko ibintu bitoroshe mu Burundi. Hari abariko baravuga ko Perezida Ndayishimiye yamaze kunanirwa n'ivyo gutwara Uburundi. Ese mutware bimeze gute rero? Basha ndabona mwazitondesheje. Bone turahagurutse Dar es Salaam aya masaha isaha 5 zo mu Burundi, ni isaha 6 za Dar es Salaam. Ikamyo zirahagurutse zirazanye mugabo, izo kamyo zizanye tuzanye essence gusa. Tuzanye essence kabisa, igitoro kiraje ariko ni essence. Aya makamyo yose y'u Burundi dupakiye essence, ariko bo barabandi bapakiye mazutu navyo nzi, ariko izo turi kumwe zose ni essence gusa. Turaje kabisa, turaje, muze mudusengera. Sawa. Ayo majwi muhejeje kumva ni abariko baravuga ko igitoro coba cije n'amakuru y'ububeshi, ni ibihuha, ni ibinyoma. Hari n'abavuga ko ari abagwanya ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye kugira bagumura abanyagihugu. Amasanamu muriko murabona ngaha ntabwo ari vyo, ico gitoro ntago kije mu Burundi. Ibi rero ni vyavuye ku mbuga ngurukana bumenyi, na amafoto abantu bafashe bayakuye kuri LinkedIn. Ni urubuga rutangaza amakuru ni rwa UMS,
aho rero ari ivyatangajwe ku igenekerezo rya 11 hari mu kwezi k'umunani, bavuga ko rero ari igitoro cariko kirunguruzwa, ariko by'ukuri ntabwo ari mu Burundi nta na gatoya. Ibi ntivyigeze biza mu Burundi kuko no mafoto ntabwo ari ayo mu Burundi. Nibwo rero bariko bavuga ko ari abariko baracavuza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ni amafoto yavuye kuri Google ya LinkedIn ya kompanyi yo muri Guinea, si ivy'i Burundi. Rero ibi gusa bikaba vyerekana ko hari umwiheburo udasanzwe mu Barundi, kandi ko mu gihugu cishwe na bene co abariko baravuga ko igitoro caje ngo nabagwanya Perezida Ndayishimiye kugira muri kino gihe bagubandanye kugumura abanyagihugu. Ni vyinshi rero, ni vyinshi babivugwa n'amakuru badasanzwe. Mwese rero aho muri rya nino ngira muriko murakurikira ibivugwa, natwebwe turabandanya kwegeranya amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi. Mu kanya gatoya cyane turaza tubaha izindi nkuru ziriko ziragarukwa ko inkuru ziba zidasanzwe cyane birya mu mwaragiye muranyegezwa. Mu kanya muze gucikwa n'andi makuru arabagezweho, turabaduhishe gutunganya.